muri Madrid mbere ko tuganira kuri Rodrygo buriye mugabo witwa Vinicius Junior bazana ngo ashobora kuba arashira ibifashe bikomeye cyane mu komereza amasezerano muri ekipe yitwa Real Madrid. Ayo yaravyanse yavuze ko agomba kongereza amasezerano ari uko nkuko abagenti biwe amakuru yayishuwe ari uko nabashizwe muri meme condition nka Kylian Mbappe cyane. Ariko rero ikibazo gihari kuno munsi mejeje kubona gato mukanya muri Real Madrid ngo ashobora kuba ariko arana ko Vinicius Junior mu mutwe we hatakirimo gukina ekipe yitwa Real Madrid ahubwo harimo amafaranga gusa. Ibishobora gutuma habamo ngo Brad Offer komeye cyane hagati y'uburongozi bwa Real Madrid nabegereye witwa Vinicius Junior. Kavuga ati umukinnyi witwa Vinicius Junior bigaragara ngo mu mutwe wiwe hamaze kuba ikintu kijanye n'amafaranga gusa gusumba ibijanye no kumva ko yakinira ekipe yitwa Real Madrid. Ati mu bakinnyi ariko baragora cyane uburongozi bwa Real Madrid mu bijanye no kongeza amasezerano. Ekipe Real Madrid ngo ushaka kuba yo mugora hakabaho Brad Offer hagati y'uwo n'uburongozi. Yamara yaba Vinicius cyangwa Real Madrid mwese arafise ukuri ariko Madrid yari kwegeye ariko yikwegeye mu nzira yo kurondera ivyo yari ibuze basanga harabaye gusambura mu buzima kwiyenda biri normal ariko kandi kwemera ko wihenze hamugakosora ikosa nico kintu kigora abantu benshi. Vinicius no musi il a raison de ma part yari evolué n'ivyo Madrid yumfashijemo cancane Carlo Ancelotti abo mukinyi gihangange bien sûr hazanwa Kylian Mbappe. Sinovuga ngo ndemeranye n'abantu bavuga ngo Madrid yoba yabonye ko Vini atagishaka gukina umupira ahubwo mu mutwe wari amafaranga kuko yaba mutwe wari amafaranga atagishaka gukina umupira yanse yauvre hari imukubita amamiliyoni arenga ku mugabane w'Uburayi atahandi azopfa yaronse. Bivuze ngo Vini ashaka gukina umupira mugabo arashaka gukina umupira aho ukina bari rokonesa kakwiye amafaranga kanaka kuko no munsi yari waje afise iryo zina bamukeneye ko kudandaza yitwa Kylian Mbappe kandi amafaranga bariko barayamuha. Ubwo navi navuga ngo reka rero ndahabe ni agaciro nkwiriye nerekana ko ndi umukinnyi nkwiye guhembwa ndi kuri niveau imwe na Kylian Mbappe ayo muha Mbappe nanje muhamya amadoki n'umupira. Ahubwo ikintu ca mbere mbona kiriko kirabangamira Vinicius nuko atagishoboye kuba muri ekipe ya Madrid ari kumwe na Kylian Mbappe bivanye nuko asanta ko Kylian Mbappe ari muri condition nziza kumurusha ariko kandi asanta ko Mbappe bazomujyama ko kumurusha na cyane cyane ko yanakoze muri Madrid gusumba Mbappe. Uno musi twishe mu kanza Vinicius twese turabana sivyo dufata no musi hari abantu batangurana na PJ Casque FM mu Gano Sport Zone wanashima banagiye izina Sport Zone ariko twe twaraje tukomera amasha abantu bacu hari urwego badushikanye ko kuko baradukunda Imana bahezagire pe Imana bahezagire batumye bavuga ngo baguriye bose agakoko kameka bagafungura abantu bacu baravuze ngo Sport Zone no musi ni ya mbere ivyo babivuga kuri twebwe pana ku batubanjirije mugabo batubanjirije barakoze uno musi rero dufata akaruriro hari ikintu kanaka babona muri Sport Zone bacongeyemo cogyosha iki kiganiro gusumba kikabandanya kubicambira none bagaca bakorokana umuntu afise iryo zina nko kuyindi radio bamukorokanye muri Sport Zone bagaca mukubita inoti ariko kandi akazonagwa n'umudukozi tunature bakadutorera mu gihe kilo Mike ambwira ati Mike ebane umwaka uraheze imyaka 2 amafaranga ni yayandi nyene kandi nukora nagakoza nta tolerance turakwandikira mise à pied uramarindwi yose muri canke indwi zibiri uwo baho gutu no muzi muri PJ Classic FM umwe wese basafate muri societe arimo afate bino biriko birashikira Vini abi project muri societe arimo yakoze yavunikiye afise izina kubera ibikorwa vyiwe yakoze cyane gusumba uko yari kuba yaraje yaranditse izina handi hagacaza umuntu nivyo afise iryo zina nshima bikoze neza kukurusha mu zindi equipe afise iryo zina rikomeye mugabo muzokorana ahembwe neza kukurusha bigaragara ko menga kazakora kari comparable nakiyo canke kari no musi yaki wawe ariko kandi bamutorere mutugiye dutandukanye mwe mwobaho gute. Vinicius ariko arahungabanya no gukinira ekipe ya Madrid ariko na Kylian Mbappe ari muri condition nziza afashwe nk'umuhami gusumbuko uwe afashwe no musi kandi yarabikoreye tutitaye ku cumu umwe wese afashe ekipe ibintu twabigarutse ko kenshi cyane
uno munsi Madrid iciri harimo uruhara rukomeye cyane rwa Vinicius Junior. Champions League zibiri ziheruka yo muri 2022 niyo muri 2024 atana abakadre bari bafise bakwiye atabakadre bon iya 2022 bari bafise no ngo Karim Benzema ariko ntabwo rikomeye cyane nini cyane yari squad yagutse kuko yari 11 de départ kuko ugiye kuraba kuri bande touche hari umugabo witwa Marco Asensio akaba Kamavinga n'umwana witwa Rodrygo. Ibisigaye umugabo witwa Vinicius Junior ndetse na Karim Benzema bahetse ekipe bayishira ku bitugu byabo ntibagyo ba Toni Kroos. Mugabo wa munsi rero Benzema yasohotse niwo munsi twace tubona akamaro umugabo witwa Vinicius Junior afitiye ekipe. Heka ekipe yifashe ari wo mu star ekipe igendera ko nive effectif iraguka mugabo hakabamwo erema igomba kuba remarquable. Vinicius abiyoyerema batwara Champions League abano mu mwaka abantu bose babona ko ari umwaka wa Vinicius Junior wo gutwara Ballon d'Or ariko habamwe ibindi. Rero no munsi je kongera amasezerano ya Vini kubidadika kuno nanje mbona fumenga afise rezo kuko ari mu rugo yagwaniye ariko ugo rugo yagwaniye ariko arahabwa agaciro vomye kite ku ruhande rw'iwanje kuba ahantu udahawa agaciro ukwiriye vomye kite kuko no muzisi nibaza ko Vini nta hantu namwe yoja ngo aje kuronderera ubuzima handi ngo bishike bi adaptation mugore nkuko twabonye bigorabane kuko icambere n'umusore akora physique ameze neza ari tarantiwe no muri vacances mu mupira w'amaguru nimba mu birumeze neza ukaba uri tarantiwe yanabonye gutera imbere n'akanya gato muri bari karimenyereza muri vacances muri Brazil niba abasore ku rwego rw'isi bakina ku mugabane wa Buraya bafise umubiri uhagaze neza peut-être Vini na Llorente abandi barakurikira. Ku ruhande rw'iwanje ndemeza neza yuko Kylian Mbappe na Vinicius Junior, Kylian Mbappe n'umuntu yabaye umukinnyi wa mbere yabaye mediatize yagiye kumenyekana cyane bivanye na public bivanye na media bivanye na visibility yayo n'ivyo bitangazamakuru byo muri Faransa bitandukanye na Vinicius Junior. Vinicius Junior yaraje aricara kuri bando touche aho hantu ari muri Real Madrid arahagwanirira araharyamira n'igihe byari byifuzwa ko Vinicius Junior bamuta yabaye flop warahaguma bisigura yuko Vinicius Junior imabara yose muri Real Madrid yaramaze kuyabona ubu nta kintu na kimwe Real Madrid zimukumukanga kuko ico gihe baba bashaka kumusohora nta na kimwe yarari no munsi Vinicius Junior kwisanga ko bamuzaniye ko umustar ni kimwe caje kumuhungabanya mu mvyiyumviro genda urabe muri no sezirangiye bariko barakinana na Kylian Mbappe harimo kudahuza Mbappe we yarari avuga ati je namazije kwandikisha izina rya Coupe du Monde ndaza kuza muri Real Madrid ndabagire ndabagoranzura uko nshaka mu mpe contrat y'ivyo nkeneye byose ndaza kubiba ati je rero nka Vinicius Junior ntaco ntabahaye ni giki ntabakoreye mwebwe nka Real Madrid mwebwe mutoshobora nanje kukimpa munyereke visinyi de reconnaissance kugeza kuri no mwanya Vinicius Junior yabahaye Champions League zigera kuri zibiri nta na kimwe atakoreye ekipe why not umwana aje ejo bundi kandi urabizi yuko nawe nyene nta bintu byinshi ariko arakora kuko nyimba tugiye kuraba performance sur le terrain Kylian Mbappe n'umukinnyi aguma imbere Vinicius biko biramuziramo kuko harimo gucika intege gucika intege bivuye ku burongozi ni ibintu biriko birongera bikaba no kuri Rodrygo kuko nawe nyene ariko aracishwa intege bivanye n'abakinyi bamuzaniyeko kuko Rodrygo na Vinicius Junior ni le même kata mugaba amazina atandukanye urumva ivyo bintu biraza kudestabiliza umuntu mu mutwe ariko Vinicius Junior n'umukinnyi adashaka kuva muri Real Madrid nimba yarashoye kwanka offer y'umuri Yaridi uwo mukinnyi ntashaka kuhava ahubwo ashaka bamuhokonese avuga ati je ndafise kubaha ibintu byose ndashobora kwitangira nkabaha ibintu byose mufise ivyo mfise byose muri je ariko ndashaka muhokonese kuko nyimba yaranse offer isigura ko akikunda Real Madrid abastare bamabagoye muri equipe Vini wibuke yongereje amasezerano inyuma y'abandi bose wibuke iri yongera ry'amasezerano riruka muri Madrid y'abaka Mavinga ba Valverde ba Rodrygo n'abandi bench bongereje imbere yiwe Vini birateba en plus ugiye kuraba kandi bongeye n'imyaka myinshi kumurusha bongereje imyaka myinshi bose ugarukira hafi ni 2028 mu gihe umugabo azwi izina rya Vinicius Junior yongereje bwa 2027 bivuze ngo yarabona ngo jewe ari ico equipe nkeneyemo mugabo nanje potentiel mfise hari ico nzogira gute nzokenera equipe bikagorana kikima ariko bisaba ko nzitera gateka rero bien sûr turarindira decisions zofatwa mugabo no munsi Vinicius irarezo mugabo kwa Perez nugu ufise rezo afata decision ibereye uno munsi babihaye umugabo witwa Xabi Alonso mugabo kujya no kumuteranya je niko novyita ko Xabi Alonso ni icari Vini hogera ko Vini asohoka batakimuronka amafaranga bamushakako kandi bazoba baramugiriye nabi ni icari Kylian Mbappe
agacaro nka Romer Vinicius Junior Madrid izoba iguye muri pane kuko izomuha amafaranga uko vyanga bikunda bazo babonye ko bihenze rero nukuri nda decision za Perez zamaziri compliqué Perez arafunga ipepo buriya nico kirira mwe arafunga ipepo nimba kugira Ronaldo ni dufa amafaranga nibindi naco projet ndubaka yindi uno musi Vinicius kumurekura yadadaje bakagumya Mbappe birashoboka nkuko bona barekura bose kandi Madrid ni ekipe yamaze kutwereka ngo Mbappe na Vinicius bogendeje bakigurira ubundi mustar ariko bigaragara ngo na performance nawe ziwe za Vini kino gihe nazo nizikanganye cyane nizikanganye ariko nuwo rero bari kora murutisha rega nawe uziwe nizikanganye kugura musi ariko Mbappe yabaye bitere kwa rero yabaye bitere mbwa Madrid nacho yashitse ko c'est pas Mbappe c'est Real Madrid ico kintu kireke kugomba kudufunga amaso ngo Mbappe yabaye bitere Madrid Mbappe ariko birafuma gusumba Vinicius bigumye ku Madrid nta kiniri kirunguka Mbappe n'isino Madrid atwariko ubunyene Madrid kagira ne branche Mbappe agatsinda 50 Madrid iriko yunguka iki mugabo Madrid ariko mugabo turi ntabwo turi kucorera Madrid Mike turi kuri performance individuelle Vinicius Junior akazi Mbappe ngo ikomeshe Vini ahubwo Madrid yahaye akazi Mbappe muri we yo kumva ngo ubufatikanye bwa Mbappe na Vini bukomeze ekipe dusubire kugira ekipe ikanganye urwego rw'isi mugabo no munsi niba Xabi Alonso igomba kumuja mu bintu akavuga toki ndavye ivyo nifuza Mbappe ntashobora gukinana n'abandi vyoroshe reka nkinishe Vini agashobora kugira urwego rw'uwe nkuko azara bivuze Perez ashatangura kugiranira amakimbirane na Alonso uramvuguruje unyeretse yuko novuga ngo uyu musore namuzanye hatageze niyicarika Vini Mbappe bikanka ekipe muri ambiscade n'ubundi ahubwo hano hantu hakwiye ikintu kivuga ngo nukubajira kuri meme pied d'égalité bidakunda rekura Vini yisohokera akantu kamwe konyene no kongera ku Vinicius Junior abavuga gutakaza forme kwiwe nivyo benshi bashobora bibaza ngo Vinicius ariko arasa amafaranga kandi bigaragara ko atacari karafasha Madrid yasubiye inyuma mugabo je no kuinterpreta ko Vinicius yasubijwe inyuma n'ibintu bibiri kandi biboneka bigaragara amaso ya buri wese mu munyamupira iza rya Mbappe muri Madrid gerahungabanje Vini kuko arazi ko ari byinshi yaragiye gutakaza mu bijanye no ku mwami kabiri ibihe bibi vya Madrid kuba batakaje Toni Kroos byaramwafetse none no musi equipe yo tora solution buryo Vini na Mbappe bakinana kuko jewe j'envisage ikintu gikomeye cyane Madrid ndikiragwana no kumva ngo ninde mwiza hagati ya Vini na Mbappe ubu Madrid ndikiragwana n'ikintu gikomeye ati bagomba gukinana gute partnership niyo preoccupation ya mbere Mbappe na Vini bagakinana equipe iri mu bihe vyiza ninazo swa kuvuga meforme ya Mbappe canke ya Vini Mbappe na Vini rega nabakinyi beza mugabo bakiniye ekipe yubatse neza sivyo nitwo kugira ngo bose kamwe batanga umusaruro Xabi Alonso ngo twoza nawo nyene kumubeshera mu gihe na Xabi Alonso ivyasaba batariko barabimuhereza ekipe yamaze kubimugira ngo wewe desida nk'umubengereza uzoduhereza resultat none ekipe tini Xabi Alonso resultat aho rero Xabi Alonso arempoza system uri Vini ukisangamo it's good uri Mbappe ukisangamo it's good ariko mugabo cyambere agomba gukorera ko nukanywanisha abantu basore ibi bindi byo kwicara kumwe muri bo arabigira nka plan B mu gihe ivyo kubakinisha bose yabanze kugira gute kugerageza akabona ngo vyanse burundu ariko navyo bicaye mutuma amanota atakara mu minsi ya mbere aragomba atakara mugabo kugerageza uratakaza rega of course rega bafise n'iminsi mike nya kwitegura Frike niyarangije igice ca mbere ca saison single matches zigera kuri 5 of course zitaye 7 match mugabo muri mu gice ca kabiri ca saison bivanye n'ibyo zikagaragaza muri turabe profile ya Real Madrid sivyo tuca turabana profile ya Barcelona mwe kwenze Madrid bazatakaje match zingahe toute la saison nizirenga zitanu muri Champions League batakaje match kandi bari bavuye muri saison bahejeje bari nabatwara ikombe imbere ya Lille imbere ya Liverpool imbere ya Dortmund imbere ya Arsenal no muri championnat barabirinduwe nivyo kuri Vinicius Junior bigaragara ngo akomeje kurangiza equipe ya Real Madrid mu bijanye no kongeza amasezerano ariko kuri Rodrygo nawe Real Madrid baraka miliyoni 100 ku mugabo witwa Rodrygo goes akomeje kubona breaking news kuri Rodrygo kuriya hari rumwe mu rubuga rukomeye cyane rutanga amakuru Clovis Agundire azanira foto amaze kwemeza ko buriya Fabrizio Romano yatangaje ikintu gikomeye kivuga ngo Rodrygo goes yamaze kubabwira equipe ya Real Madrid ati je nifuza kugumana
Yeah, of course. Madrid nayo ngo iriteguye kubahiriza ingingo y'uwitwa Rodrygo gusa nivyo kazoza kiyo kari inserte nashaka kugenda barashobora kumviriza offer miliyoni jana ko wabivuze mugabo nahitamo kuhaguma uravuga ngo turubahiriza ingingo yawe hama tukureke. That's why Liverpool hindukije amaso ikaraba Rashford. Yeah.